najyamye akanya gato ku gitanda hanyuma ijambo ryampaye inkomezi mu buryo bw'igitangaza nari nezerewe cyane nezerewe umwami umugore wanjye ariko arasoma ubutumwa bwiza yariko arasoma ubutumwa bwiza atarambwira ati umviriza nagomba gusomere ijambo ryanditse muri buno butumwa bwiza muri ubwo butumwa bwiza iryo jambo ryampezagiye cyane rirankomeza ijambo iryungane rirakwiye ijambo ry'ungane ry'iwe riba rikwiye umunezero w'umwami ubuhari umunezero nk'uko mwene data Branham avuga ngo Balamu yategerezwa kuvuma ubwoko bw'Imana cyangwa yagomba kuvuma ubwoko bw'Imana ariko Imana ntiyabimwemereye. Mwene data Branham avuga ati harya bakoze amakosa menshi bakoze ibyaha byinshi ku buryo Balamu yibaza ngo nta kindi kiza gusigara ku bwoko bw'Imana kiretse umuvumo ariko Imana ntivuma yihuse abo yatoranije niko byanditswe niko umuhanuzi avuga muri ubwo butumwa bwiza yari nk'umuti uvura mu mutima wanje kuko imbere yaho havuga ngo bakoze amakosa menshi niko mwene data Branham avuga ngo bakora n'ibyaha bishavuza Imana umuntu araba nk'umuntu yari kuvuga ati biraheze umuvumo uraje ariko mwene data Branham aravuga ati ni gute Imana yoshobora kuvuma abo yatoranije ntibishoboka Imana ntiyabikoze twebwe abantu twobikoze twihuse ariko ntibishoboka Imana ni igitangaza ivyo byakomeje biramusha umutima wanje ndabinezerewe cyane nibaje nti Mana kumbure iryo jambo niryo je nari nkeneye umuntu iyo yiravye murabizi mwebwe iyo umuntu yiravye nta kintu na kimwe ciza abona nta na kimwe ciza ariko amashimwe no gushima no guhimbaza imbere mu maso y'Imana turi abatoranijwe turi abana b'Imana turi ubwoko bwiwe ivyo biratunezera cyane nifuza kumbure gusoma umurongo w'izaburi imbere y'amasengesho zaburi 91 zaburi 91 haranditse zaburi 91 uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu cishobora byose ndabwira uhoraho n'urubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira Imana yanje nizigira ni byiza cyane turamaze kubivuga mu ndirimbo canke izo ndirimbo zabivuze bavuze ukwizigira umwami bafise hano uwaririmbye zaburi nawe arabivuga umurongo wa kabiri ngo ndabwira uhoraho n'urubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira Imana yanje nizigira gatatu kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya murongo wa kane izokubundikira mu moya yayo kandi uzohungira munsi y'ivyubi byayo ukuri kwayo n'inkinzo n'icuma co kwikingiriza gatanu ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro canke umwampi urashwe ku murango gatandatu canke ikiza kigendagendera mu mwiza canke agatikizo kayogeza mu mashoka indwi abantu ibihumbi bazohindikirana iruhande yawe
n'ibihumbi 10 iburyo bwawe ariko ntibizogushikako. 8 uzobirabisha amaso yawe gusa ubone ingero y'abanyakibi. Amina. 9 wagize uhoraho ubuhungiro bwawe, isumba byose wayigize ubuhungiro. Amen. Nta kibi kizogira ico kikugira kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe. Amina. 11 kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. 12 bazokuramira mu maboko yabo woye gutsitara kwibuye. Amen. 13 uzokandagira intambwe n'imamba, uzosiribanga umugunza w'intambwe n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata nico gituma nzomukiza, nzomushira hejuru kuko yamenye izina ryanje. 15 azonyamaza nanje ndamwitabe, nzobana nawe mu marushwa ndamukize muhe icubahiro. Amen. Nzomuhaza kuramba kandi nzomwereka agakiza kanje, amashimwe no guhimbaza. Duhaguruke dusenge. Mu bwina bw'umutima wanje no muri no saha y'ubuntu ndagushimiye o Mana, utwemereye ukundi gusha gusubira kuba hano ngo duhimbaze izina ryawe ryera. Mwami, twe twari dukwiriye yuko uturakira ariko utugiriye ubuntu. Aleluya. Nuhimbazwe ushimwe, ushimwe Mwami. Urabandanya kuduhezagira no muri rino joro, urabandanya kuvugana natwe mu ijambo ryawe Mwami. Turazi yuko igihe cyawe kiri hafi. Aleluya. Uri ubufasha bwacu, uri inkomezi zacu, uri byose kuri twebwe. Nico gituma tuguhimbaza Mwami. Turaramurira amaso kuri wowe Mwami. Ni unde wundi tworamurira amaso. Izina ryawe kera bwiza rishimwe. Niryo sengesho ryanje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turicara. Mwene Data Frank, amashimwe no guhimbaza nibibe ivyo Mwami. Turamaze kumva ivyimviro byiza bivuye mu ijambo ry'Imana. Mu ndirimbo ya kabiri byankozeko haravugwa ngo ntushaka kuraba no kwizera. Niwizere Yesu, niwizere Yesu wenyene. Nta na kimwe bimaze kuraramurira amaso, kuraramura amaso oya no kuyararamura wizeye, no kuyararamura wizigiye. Imana izo hemba uko kwizigira nuko kwizera, izogumya ijambo ryayo, izotanga ibyo yasezeranye. Hanyuma turamaze kumva muri Zaburi ya 91 ijambo ryiza cyane. Hanyuma Yohana 6:5 36 ngo nta numwe yishingira intahe, ariko iminsi yose ashingira intahe uwategeza kwishingira. Hano mu Yohana 5:31 abafarisayo baramubwiye ngo haranditswe hano ngo wewe wishingira intahe. Yohana 5:13 ngo intahe yawe si y'ukuri. Verset 14, Jésus lui répondit, même si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est valable. Hanyuma ngo naho winta yanje ni ukuri kuko ndazi aho navuye naho ndiko ndaja, ariko mwebwe ntimuzi niyo mva niyo ndiko ndaja. Aho niho hari ikibazo. Igihe abantu batazi ivyari byo, iyo ibintu bije bipfa, iyo biturutse naho biriko biraja mu ntumbero iyahe byatanzwe, aho rero bazoca baronka ivyo bavuga banegura ku kintu cose, ubwabo ntibazoshobora kwinjira ngo bahabwe ico Imana yasezeranye. Sinarifise kwifuza kuvuga ubutumwa bwiza, oya, turafise ibintu bikomeye tuzanira Imana, ibyo tugomba kumuzanira n'ukwizera kuzuye.
ibintu bimwe bimwe byankoze ko nk'akarorero igihe namenya yuko mushiki wacu Grugere yatashe nkamenya ingene ibihe yatashemwo ingene yapfuye, ibyo byarankoze ko cyane. ntituzi byari isaha yanje isaha yawe izozira. Ikibazo iminsi yose ni cya kindi, mbega ubumwe bwacu n'Imana bumeze gute? Ubumwe bwacu bamwe n'abandi bumeze gute? Mbega twaba twarakoze ibintu byose kugira ngo dushobore kuba ababereye imbere y'Imana, guhagarara imbere yayo? Turazi ko umwami Yesu ntiyatandukanye, iruhande yiwe yari afise abantu batagomba kuzura, abandi nabo bagomba kuzura. Aravuga ati unyibuke igihe uzozira mu bwami bwawe. Turi abantu, ibiremwa muntu badategerezwa guca urubanza, si twe dufise ijambo rya nyuma. Dutegerezwa mu buryo dushoboye by'ukuri gukora ibintu byose kugira ngo twemegwe imbere y'Imana, duhagare imbere yayo, kuko ntituzi isaha ingene tuzohamagagwa ngo tuje kuri we. Amajambo ayo twese tumaze kumva hano aradukaburira kuza ku mwami twizeye. Ndimvuga kuri uko ndabishoboye, Imana yaramfashije, ndabinezererewe. Nubwo biri uko, ndababazwa n'ukungena ibintu muri rusange biri. Uno munsi nasomye igitabo ca Estera muri Bibiliya, nagisomye nihuta. Kumbure nico gitabo conyene kitarimo ubuvugishwa na bumwe kuri Mesiya, igitabo conyene ahantu atana hamwe usoma ngo uko ni kuhoraho agize. Wobaza uti kubera iki gitabo kiri mu Bibiliya? Bavuga Marodoshe, Hamani, Esther, mbere n'ibintu bimwe bimwe biravugwamo, ariko n'igitabo kitwereka yuko Imana irashyira ku ruhande ibintu binyuranye n'ijambo ryayo, igabisohoza burundu ibyo yafashe ko ingingo. Murazi, iyo usomye ibyo bintu, ndacabifise mu mutwe uno munsi, nubwo ndacibuka neza. Nabisomye, nabimaze kubisoma rimwe gusa. Muri make, Esther yabaye umugore w'umwami. Hanyuma habaye iki? Umugabo arakarira Abayuda, agomba kubahonya. Uko byagenda kose ngo abice atanumwe abizi, ararakara, agerageza kubishira mu ngiro uburyo ubu canke bundi. Murazi yaciye arakarira uwitwa Marodoshe, kubera yari yamenye yuko Marodoshe ari Umuyuda. Ivyo ntivyamunezera, yagomba guhezanya nawe, aca amanika igiti c'imetero 5, arondera amahirwe ya mbere ngo afate uwo mugabo amumanike kuri ico giti. Reka ndabasomera imirongo mikeyi y'ico kuri uwo mugabo yitwa Hamani. N'umuntu adasanzwe, ariko ari muri Bibiliya, dutegerezwa gukuramwo icirwa. Handitswe hano mu gice cya 2 murongo wa 10, kandi Esther ntaho yigeze aserura ubwoko bwabo ubwo ari bwo cyangwa umuryango wabo, kuko Moridekayi yari yaramwihanije kutabivuga. Cyari ikintu kibi mu bami b'Abaperisi. Uno munsi ni muri Irani kuvuga ibintu nk'ivyo. Mu gice cya 2 rero, hano mu gice cya 2, igice cya 2, kandi Moridekayi araza biciye kuri Esther, avuga yuko hari uwagerageje, abateguye kwica umwami. Abo bantu baca barabahagarika, barabafata buno nyene, barababo mu gishingo c'ukubahisha Marodoshe yari yatanze ivyo. Murazi vyanditswe mu gice cya 3 umurongo wa 1. Maze hanyuma y'ivyo, umwami Ahasuwerusi akuza
Hamani l'Agagite Haman, mwene fils de Hamedata Hamedata, à la plus haute dignité et lui donne un siège au-dessus de tous les princes qui étaient avec lui. amushyira hejuru intebe yiwe ayisumbisha iz'abaganwa bose basabanye. Maze Moridekayi yabuye, nta n'umwe ariko aramwumva, nta bashyira hejuru umuntu atigeze aja muri ibyo bintu. Uwo mugabo nawe bashize hejuru aca amanika igiti baza kwicamwo bakubamba ko Moridekayi. Ndabivuga kubw'igituma cumvikana hano mu gice cya gatatu, mu gace ka nyuma k'umurongo wa gatandatu, ategura umugambi wo kwica abayuda bose bari mu bihugu byose by'umwami Asuwerusi, ari bo bwoko nyene bwa Moridekayi. Hano tubona igice ca 13. Umuntu aribaza kubera iki gice ca 13 iminsi yose ari umukoshi co gukekeranywako. Hano biranditse 3 canke 4, hari ku munsi wa 13 aho abayuda bose batezwa kubatemagura. Murazi byabaye ni uwo munsi nyene niho Hamani yari yagenye kwica abayuda bose, niho abansi babo baciye bicwa. Mwese mwabisomye. Imana yaciye ihindura ibintu, Imana yaciye ihindura umugambi mubi, uko mwene data yabisomye. Imana ntiraba ijambo rya Hamani ngo irisohoze, iraba ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. Hamani agenda akagaruka, niwe yahera hejuru, byarangiye ari we amanitswe. Imana iraba ijambo ryayo n'ubwoko bwayo ngo irisohoze. Ntitugomba kwinjira mu idonido hano haravuzwe yuko ngo abanditsi b'ibwami babatumye ko ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere, ico giharo ca 13 ni mu girabi. Turabandanya hano, haravugwa ku murongo wa nyuma wo mu gice cya gatatu umurongo wa 15, nuko izo ntumwa zigenda zihuta kubwo kwihanikirizwa n'umwami iryo teka, maze umwami bicarira ngo banywe, ariko abo ku mugwa bavuga ngo umunsi wa 13 abayuda bose bo mu bihugu mu 27 bazokwishwa, bazobambwa. 13 abarungikana amafarasi yihuta mu bihugu byose. Igihe ubwo butumwa bwashika ahantu hose, baricaye baranywa. Ubwoko bw'Imana bwari bugandaye, bwari bwicurikiriye, bari mu kaga, nabo baranywa baraboregwa, bo bari banezerewe. Nabi byabaye. Imana yacunze ubwoko bwabo. Hano mu gice cya 4 Esther afata ingingo, aragenda ati genda wegeranye abayuda bose bari isuze mu nsengere iminsi 3 ijoro n'umutaga, atawunywa atawurya. Nanje ndaza kwisonzesha nk'uko nyene hamwe n'abashumbakazi banje, hanyuma ndarahira umwami naho bizoba binyuranye n'itegeko. Nimba ntegezwa gupfa rero nzopfa. Moridekayi aragenda akora byose nk'uko Esther yabimubariye. Murazi ntibyabishoboka ko yoza imbere y'umwami gutyo, yategeza kuza bakarindira yuko bamuhamagara umwami agamwereka impeta yiwe. Aho niwe yategeza kwegera. Aho rero aravuga ati ndagiye, mfa ntapfa, mbona ntahona, ni ubwoko bwanje, nibijanye n'ubwoko bwanje, nditeguye gutanga ubwoko bwanje, ubuzima bwanje kubw'ubwoko bwanje. Aragenda aca mucanzo nk'uko duhejeje gusoma ubutumwa bwa Mwene Data Ewald Frank ngo guca mu guho. Turagomba gusoma
hama tukibaza kubera iki ibi mbega twaba twatahuye ko natwe dutegerezwa kwinjira mu guho nimba duhona tugahona ariko dutegerezwa guca mu guho murabona hano niko bibandanya mu gice cya 5 ibintu biba bitondetse neza tuca dushika rero buno nyene tuca dushika ku bintu bimeze neza ni igice cya 6 nico kinezereza hano guhera ku murongo wa 5 abo basuku b'umwami baramubwira bati Hamani niwe ahagaze mu rugo umwami ati niyinjire murongo wa 6 nuko Hamani arinjira umwami aramubaza ati mbega umuntu jewe umwami nkuze guha icubahiro yokorerwa iki nuko Hamani yibaza mu mutima ati hari uwundi umwami yokunda guha icubahiro kuruta jewe Hamani ntiyari yatahuye ibyo ari byo yaribaza ati uburundi mu ibwami umwami ambaje ati umuntu baha icubahiro bamukorera iki ku gikorwa kidasanzwe ariko rero byari bijanye nuko Moridekayi yarose guhishurirwa aburira umwami hanyuma hicwa abagomba kumwica abo rero ni agomba kumushimira Amana aribwira ati mana yanje nta nundi agomba guhabwa impera agomba gushimirwa reka ndamuhe ikintu ciza gishoboka kuko iyo mpera iciza kuri jewe mbega ico si cyumbere c'umuntu habaye iki haranditswe hano ku murongo w'indwi maze Hamani abarira umwami ati umuntu umwami akunze guha icubahiro bazana inyambaro y'ubwami iyo umwami ahora yambara n'ifarasi umwami agenderako yambitswe igitsibo c'umwami 9 maze iyo nyambaro niyo farasi bobiha umwe mu baganwa b'umwami asumbya abandi icubahiro bakayambika uwo muntu umwami akunze guha icubahiro bakamugendesha mu nzira yo mu gisagara ari kuri iyo farasi bagasemerera imbere yiwe bati umuntu umwami akunze guha icubahiro uku niko azohora agirirwa amen mbega ikintu ciza yatanze yibaza ati ibi byose bica biba kuri we raba rero ifarasi iyo agomba guca kuyicarako bamaze gutegura ahantu hari abantu benshi abantu bose baca bamubwira ati mwaramutse bose baraza kumwunamira byose biza kubera neza murazi byaciye biba turasoma ku murongo wa 10 nuko umwami abwira Hamani ati bandanya wabire imyambaro n'ifarasi nk'uko uvuze ubikorere utyo kuri Moridekayi umuyuda yama yicara ku kirimba ibwami ntihagire na kimwe uza uhaza mu byo uvuze byose ntiyarabirindiriye ibi ntiyarabyi yagomba kwica abayuda yari afise uburake budasanzwe kuri ntiyari yigeze yibaza yuko uwo muntu yari umwasi wiwe bamuha igitsibo cyangwa bamuha icubahiro murongo wa 10 nuko ntihagire na kimwe usuzugura nuko Hamani yabira ya myambaro na ya farasi mbega uwo yagomba kwica ureo agiye kumurondera impuzu z'umwami n'ifarasi akora ibyo bintu byose imbere y'umwami haravugwa hano 11 nuko Hamani yabira ya myambaro na ya farasi yambika Moridekayi amugendesha mu nzira yo mu gisagara asemerera imbere yiwe cyari ikintu ati umuntu umwami akunze guha icubahiro yategezwa kuvuza inzamba imbere y'uwundi uwo atokwifurije kubikorera hano hari ikintu gihambaye kuri babandi basoma iyi nkuru yose gushika ku mpera hano nk'akaro gice c'7 umurongo wa 6 haranditswe Esther aramwishura ati umubisha kandi n'umwansi niwe uyu
muyobe Hamani. Maze Hamani acikira ivutu imbere y'umwami n'umwamikazi. Yari yatumiye yibaza ngo baraza kumuha icubahiro, byose bica birahinduka. Ibyo yagomba gukorera abandi ku mpera ni byo byamushikiye, byashitse kuri we. Ndibaza nimba Imana yaciye urubanza twovuga tuti oya twese, ariko turagomba kugaba neza ku byo dukorera abandi, kugira ngo ibyo ntibidushikire jewe na wewe. Ndavuga imvuga kuri nabwiye umwami mu masengesho yanjye, Imana yanjye, ibi ntibifasha kumenya amakosa canke amakosa y'abantu. Ibi ntibifasha iyo menye, iyo nzi aho ntari mu kibanza ntegeza kubamo. Si j'approuve de la tête, nimba no touche quelqu'un d'autre, alors la prédication n'a pas été. Nonezerwa ijambo rikoze ku bandi, La prédication ne m'a pas été adressée. ubutumwa ntibwabaye bw'iwanje. Rero ntegerezwa gushima n'umutima wanje amajambo avuzwe mu butumwa bwiza. Iyo ankozeko, iyo akoze ku bandi, tuba twicariye ubusa twumva ijambo ry'Imana. Ariko ubu hano ku murongo wa 17 mu gice 8 ko ndarangiza ku murongo wa 17 mu gihe 18, maze mu gihugu cyose no mu gisagara cyose aho icyagezwe cy'umwami n'ibyo yashinze byashika, abayuda baranezerwa, bagahimbarwa, bagatumirana, bakagira umunsi mukuru. Maze abantu benshi bo mu mahanga yo muri icyo gihugu batora idini y'abayuda, kuko abayuda bari bateye ubwoba. Igihe Imana yahindukiza ibintu, abanyamahanga baciye bahindukirira idini, gusenga kw'abayuda, kuko babonye ko Imana yari yahinduye imigambi mibi y'umwicanyi. Imana yacunze ijambo ryayo n'ubwoko bwayo, ihindukiza ibaha mu biganza abasi babo, ngo ahantu hose mu Bayuda. Murindire, mureka nisome neza. Hari umunezero mu Bayuda, n'umunezero no guhimbagwa no gutumirana, bakagira umunsi mukuru. Maze abantu benshi bo mu mahanga yo muri ico gihugu batora idini y'abayuda, kuko abayuda bari babateye ubwoba. Iyo Imana ihinduye ibyawe n'ibyanje bibi ikatugirira ubuntu by'ukuri, tukaza kuri iyo mu buryo ishobora kudufasha, bamwe bazobibona n'ibyo. Ugutinya Imana kuzobaza ko atankomezi dushizemo, tuzobona yuko ikiganza c'umwami na mpemu w'ihoraho ari ku bantu, ubwiwe niwe azobazana kwihana no guhinduka basha. Izi nkuru zose zifise ikintu gikomeye kuri jewe. Nimba turi hano uno munsi kugira dusenge, dutegerezwa kubaza Imana n'umutima wacu wose. Ntidutegerezwa gusabagira mu masengesho, umwe asengera ikundi asengera kiya. Oya, turashobora kubikorera iwacu imuhira. Ngaha dutegerezwa kuzana umutwaro umwe, umutwaro ufise ico usobanura kidasanzwe. Iwo mutwaro tukawuzanira Imana, tukaraba nimba iza kutwishura kandi iza kumva gusenga kwacu. Izi nkuru zanyigishije ko Imana iri ku ruhande y'ubwoko bwayo mu masaha yirabura cyane n'ibigeragezo, aho batazi ico bari bukore. Imana yarabateguriye inzira yo gusohoka ku bw'ubuntu bwayo ku munota wa nyuma, kuko nk'uko bivugwa, inkuru yari yakwiye hose n'abagendera ku mafarasi mu district 127, umunsi n'ukwezi aho ubwoko bwategezwa guhonywa
bari bawushinze. Et vous savez, Murazi, si l'ennemi le pouvait, il umwasi yaba yari kubishobora yohonya ubwoko bw'Imana ku buryo atanumwe yomucika, ariko Imana ntibimwemerera. nous ne sommes pas nés de nouveau pour être ntitwavukiye ukundi gusha ngo twononwe n'umwasi, twavutse ukundi gusha ngo tugire ubuzima bw'Imana, tugirire ubuntu imbere y'Imana, dutere imbere mu kwizera kugira ngo Imana iduhezagire, yego idufashe by'ukuri, ishobore kuduha imfashanyo. Ndibaza yuko Imana by'ukuri yakoze ibintu byinshi, nubwo ibigeragezo byoshobora gushika ku mpera. Ico Imana yakoze kizoguma gikozwe ibihe bidashira. Amen. Nta muntu n'umwe yotwiba ico, ntibishoboka. Ni muko kwizera kutanyiganyiga nk'igitandara niho tugomba gutera tuje imbere, tutaraba ibiboneka. Atari uko kumbure sinobandi hano no munsi, ariko mu mutima wanje hariho indirimbo y'ishimwe, mu mutima wanje hariho gusenga. Noshobora kwidoga ndabikora, ariko guhera igihe Imana yangira ubuntu bwayo ikandabisha mu nyonga hayo, sinokwibuza kuyihimbaza no kuyubaha mu kwizera. Ndategezwa kwizigira yuko ahatari ivyizigiro, ndategezwa kwizera aho atari ibyo kwizera, ko Imana ishoboye kurema uhereye mu busa. Mwene Data yasomye mu Baheburayo 10, usomye Baheburayo 11, ijambo ukwizera riravugwa inshuro zirenze 24 mu Baheburayo 11. Kubwo kwizera barakoze. Ntibivuzwe ku bwawe kubwo guhishurirwa ibi, oya, ni kubwo kwizera niho abo bantu banesheje abami. Abaheburayo 11:33-5, abapfuye barazutse kubera kwizera, ntibarindiriye ukunyeganyega k'umuyaga n'ibindi, oya, barizeye Imana mu gihe c'ibigeragezo. Kandi muri uko kwizera nyene Imana yarabashigikiye, Imana yahemvye uko kwizera, yarabafashije aho nta muntu yari gushobora kubafasha. Nimumbwire, ninde yari gushobora gufasha bajya abagorwa b'Abayuda kiriya gihe? Mbega hariho umugabo umwe yari gushobora kubikora? Oya, n'Imana yabyivanzemo. Yarungitse Esteri imbere y'igihe mu bwami, mu ngoro y'ubwami, kugira ngo ibintu byose bizomenyekane ahantu hejuru hashoboka, maze ishobore gutunganya byose uhereye hariya. Ariko ari Imana ibikoze. Ndizera ko Imana yo mwami wacu, kandi ikintu cayo kiri hejuru cyane. Niyo Mana, niyo mwami w'abami. Nta kundi byogenda kiretse kugumya ijambo ryayo, gucunga ijambo ryiwe barisohoze, kandi no ku bwoko bwiwe ubwo ubu bahezagiwe, atari kubera babibereye, ariko kubwo ubuntu, kubwo gutoranywa uko Imana yakoze imbere y'uko isi n'ijuru bibaho. Aho rero mu gihe Mwene Data Rusi yasoma mu ntangamarara, nibajije nti abakerubi bipfuka mu maso igihe binjira mu nyonga y'Imana, none bizomera gute kuri wewe nanje? Nihe twoshobora kuza tukiyerekana imbere y'Imana yera? Nihe igihe twegereye umusaraba tukabona yuko yijuje natwe, nta kindi twokora kiretse kwizera. Ijwi ryiwe riratwikira amakosa yanjye, amaraso yiwe arangira uwera, ntagira icyaha. Ukugomba kwanje kuri mu Mana yanje, shyira ukwizera muri Yesu wenyine. Ukutizera icyabereye Golgota
nicyo kintu tuvuna izose kuko ukutizera icyo Imana yakoze kumbure ntikizoharirwa na gato. icyo nicyo cyaha Mwene Data Branham yakunze kuvuga, aravuga ati inkomoko intango y'icyaha ni ukutizera, niho byose bikomoka, ibisigaye byose twizere n'ingingo z'umutima wacu wose, aho ata kintu cyo kwizigira cyangwa kwizera, ahantu hataboneka ko hari icyizigiro. Imana yacu niyo byizigiro byacu, niyo byizigiro bizima ko iriho, natwe twaronse ukwizera kuzima kubwiwe, kandi dufise ubushizi bw'amanga yuko azoheraheza igikorwa ciwe. kuno mugoroba twihutire ku gikorwa ciwe, igituma ciwe, ikintu c'Imana. Bene data n'abashiki bacu, byose tubimuhe n'umutima wacu wose, simpuyemwo n'umwe, nta n'umwe mpeba, kuko ndizera yuko Imana ishobora kudufasha, jewe nawe n'abandi bose, igihe tuzohagarika twese kuvuga, Imana izoca itangura gukora, izotwereka inzira. Mu by'ukuri mu bihe byose urashobora kuvuga uko umuntu bibona, uwundi akaza akavuga ibyiwe nk'ena bibona, uwo ari we wese akaboneka kumenga niba ariko avuga ukuri, ariko Imana niyo izi iby'ukuri. Kimwe kizwi ni igihe Imana izotanga ukugoroka kwayo, bizoba bitandukanye kuri wowe nanje n'abandi bene data n'abashiki bacu. Iyo nicyo cyifuzo cyacu, nicyo dufitiye inyota yuko Imana itanga ukugororoka kwayo. None niyo izotangira ukugororoka, ni aho bamwizeye, naho bamwizigiye. Nukwifuje rero kubabaza iki igihe dusenge mu buryo buciye bugufi, mu buryo bwumvikana. Tureke uwundi uwukurikira nawe asenge mu buryo buciye bugufi, hanyuma mu nzu imuhira turashobora mu masengesho gusenga amasaha n'amasaha, ariko hano tugomba gusenga dusengera igituma c'Imana imbere ku ntebe y'ubuntu, kugira ngo isubire ukundi gusha kutugirira imbabazi, ifashe umuntu wese ari mu bukene. Bakundwa bene data ndabingize, Bibiliya yavuga muri Petero wa 2 igice ca mbere ku byerekeye izo ngeso nziza zose mu rukundo rwa kivani rw'abavukana, ubwo yerekanye, hanyuma icayongera ko urukundo rw'abantu bose, atari gusa kwa bene data bari iruhande yanje, iruhande yanyu, oya icyo kiraciye, ariko kubera bose. Nimba batandukanye natwe ntacyo bitwaye, ntihagire na kimwe dusiga mu mutima wacu dushobore gushika ku gutungana mu rukundo rw'Imana. Nta yindi ziribaho, ni ugutungana rwose. Urukundo rw'Imana niwo mugozi wo gutungana rwose. Ubwo rukundo rw'Imana ntirugomba gusa kuvugwa mu majambo, rutegerezwa kugaragara mu bikorwa no mu kuri. Turagomba twese bene data bose dukunda, abo twubaha, abo tugomba kubona mu ijuru, twese turagomba kubazana imbere ku ntebe y'Imana. Igikorwa c'Imana cyose tukizane, tumwizere, tumwizigire mu masengesho aciye bugufi. Imana iraduhezagira, iradufasha, iraza kubana natwe. Amen. Turahaguruka dusenge. Mwene data Rose, turagushimiye mu bwina bw'imitima yacu, o Mana, kuri ino saha y'ubuntu, Mwami wizigiwe Yesu. Mwami, turagushimiye ku ijambo ryose ryasomwe. Mwami, turagushimiye kubw'iciyumviro cyose cakuze muri twebwe kubw'ijambo ryawe. Mwami, turagushimiye kubwo indirimbo yose twashoboye kuririmba, kubw'ico wacize izina ryawe, o Mana. Mwami, wewe wenyene ni wowe ubereye ibyubahiro no gusengwa. Turibuka ibintu byose wakoze ku bwacu Mwami, ariko tuje mu isengesho
turi ku mutima mwami nta kindi tugomba gukora nta n'icyo twashobora gukora ariko aho atakintu gishoboka imbere y'amaso yacu aho rero urashobora gukora uwo mwami kuko turabona yuko ushobora guhindura umuvumo ukawuhindura umugisha urashobora guha ubuzima abapfu ego mwami ushobora guhindura byose umugambi wose w'ubwoko bwawe o mwami urazi byose o mana urashobora guhindura byose iyo atana kimwe tubona iyo dutangaza ko byose bidashoboka ariko hamwe nawe ibintu byose birashoboka o mana mwami ndizera n'umutima wanje wose yuko uzozigama ijambo ryawe kandi uzocunga ijambo ryawe atari gusa ku ijambo ryawe ariko no ku bwoko bwawe o mana urakoze mwami kutwemereye ko byose tubishyira mu biganza byawe n'ukwizera ndakujeje imiryango yacu twese ingo zacu mana abana bacu mana byose bose mana mucunguzi wanje ndahazi mwami yuko ufise umugambi o mana urakoze kubw'ivyo mwami kubw'igikorwa cyawe c'ubwiza mwami ndagusenga ndahimbaza ubuntu bwawe haleluya mwami o ntuzorengana mwami oya uzoduha ibirengeye ibyo tugusavye n'ibyo twumenya nushimwe nushigwe hejuru mwami haleluya kubw'amajambo yawe muri ino joro nushimwe haleluya o mana mana yanje ntituzi ingene bishobora kuza byihuta bigakubituca nk'uwundi ariko uragomba gukiza ushobore guhura natwe mwami ubane nawe mwami ntituzi igituma ibintu bimeze gutyo ariko turashaka ko byose tubishyira mu biganza byawe mwami umuhezagire umukize iryo niryo sengesho ryanje ryo mu mutima mu izina ry'igiciro rya Yesu mana yizigiwe gihe tuza gutandukana ubujane natwe uri kumwe natwe no ku kazi aho tuza kuja duhezagire twese iryo niryo sengesho ryanje ryo mu mutima mu izina rya Yesu amen.